Bavukanyi muryango w'abibarutse n'Imana, bakunzi mwese ba Radio Maria Burundi, ni musagwe n'amahoro ya Kristu kuwa 29 Nyakanga, aho muri Ecclesia muryango duhimbaza umunsi mukuru wa marayika bakuru Mikaeli, Gabrieli na Rafaeli beranda. Ndabahaye ikaze rero ngo dusangire kumviriza no kuzirikana ijambo ry'Imana kuko turisanga mu bisomwa vyategekanirijwe uyu munsi mukuru. Mu gisoma ca mbere twumva igikorwa c'abamarayika b'Imana kuyama hafi bayininahaza no kuyubera intumwa, kurwanya sekibi n'abayo kugira ngo ab'Imana batekanirwe. Kandi iyo ntsinzi yarabonetse ku bw'abo bamarayika injojo n'injojo. Eka no mu nkuru nziza mu vyo Yesu yahishuriye Natanayeli n'abandi bigishwa, bikaba mbere umuhango w'ubuhirwe mu ijuru ku bazoba bagumanye nawe, harimwo kugururirwa ijuru no kubona kandi no kubana n'abamarayika bakikije Imana bayininahaza kumwe n'aberanda. Ngaha dusanga ivyo bisomwa vyeranda. Igisoma ca mbere turitorera mu gitabo c'ivyahishuriwe Yohani kigabane ca 12 akarongo k'indwi kugera ku ka 12, canke igitabo c'umuhanuzi Daniyeli mu kigabane c'indwi akarongo k'icenda kugera ku k'icumi gusimbiza ku ka 13 kugera ku ka 14. Turazirikana dusamiriza izaburi y'138. Inkuru nziza nayo, inkuru nziza ya Yesu Kristu nko yashikirijwe na Yohani mweranda, kigabane ca mbere akarongo ka 47 kugera ku ka 51. Kaze twumvirize ry'umukama ayagira biwe. Ibyo dusoma mu gitabo cy'ibyahishuriwe umutumwa Yohani. Mwijuru havyuka intambara, Mikaeli n'abamarayika biwe baragwanya ca gisato. Igisato kiragwana gishigikiwe n'abamarayika bacu, ariko ntibatsinda. Kandi ikibanza cabo nticaba kikiboneka mwijuru. Baratembagaza rero ca gisato c'amahero, ya nzoka ya kera, imwe yitwa Sekibi canke Shetani. Cakizimiza c'abari kw'isi bose, baragitembagariza kw'isi. Nabo abamarayika bacu baratembagazwa hamwe naco. Niho numva ijwi rirenga rihogora riti, noneho harashitse ubukiriro, ububasha n'ubwami bw'Imana yacu, be n'inganje ya Kristu wayo. Kuko batembagarije hasi uwahenze bene wacu, yahora abarega imbere y'Imana yacu ijoro n'umutaga. Nabo nyene baramutsindishije amaraso y'umwagazi be n'ijambo ry'intahe bashinze. Kandi kuko batigunganya ubuzima bwabo gushika bapfe, kubera ico nimunezerwe wewe juru namwe abari bamwe mwese. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nzoririmbira umukama imbere y'abamarayika. Nzoririmbira umukama imbere y'abamarayika. Ngira ngo ukengurukire n'umutima wanje wose, amajambo yanje yashitse mu nyumviro zawe. Ngira nkuririmbire imbere y'abamarayika, nunamira ingoro yawe nyeranda. Nzoririmbira umukama imbere y'abamarayika. Ndagukengurukiye kubera urukundo rwawe n'ukuri kwawe. Ivyo waturaganiye birarengeye ivyavuzwe kuri wewe. Aho nagutabaza waranyumviye, ngo ngira ubwoba urabunkiza, ungira umutinyutsi. Nzoririmbira umukama imbere y'abamarayika. Abami bo kw'isi yose baraguhaya, kuko bazi umuhango waduhaye. Barashimagiza inzira z'umukama, ubukuru bw'umukama nakayazwe. Nzoririmbira umukama imbere y'abamarayika. Ijambo ry'Imana dusoma mu nkuru nziza ya Yesu Kristu nko yashikirijwe na Yohani mweranda. Yesu ngo abone Natanayeli aja mugana, amubwira ati,
nguyu umunyanyisirayeli kasisa azira ikinyoma. Natanayeli aramubwira ati wamenyeye? Yezu aramubwira ati hamwe Filipo atari waguhamagare, aho wari munsi y'ifigiye nakubona. Natanayeli aramwishura ati Rabi, uri umwana w'Imana, uri umwami w'Isirayeli. Yezu aramwishura ati wemejwe nuko nkubwiye nti nakubonye munsi y'ifigiye, hinga uzobona ibiruta ivyo. Arongera amubwira ati nukuri ndabibabwiye, muzobona ijuru ryuguruye n'abamarayika b'Imana burira bongera bamanuka aho umwana w'umuntu ari. Twakire kandi tuzigame iryazo na Kristu. Bavukanyi bakundwa b'Imana, nkuko twabivuze mu ntangamarara, ku munsi w'igenekerezo rya 29 Nyakanga ku mwaka utashe, Eklezia Muryango irigina ivyiza n'ubuninahazwa vy'Imana mu guhimbaza umunsi mukuru w'abamarayika Mikayeli, Gaburiyeli na Rafayeli beranda, abamarayika bakuru. Ubukuru bwabo bufatiye ku butumwa baranguye batumwe n'Imana. Nanone iryo jambo marayika mu mamuko ndimi y'Abagreki risigura intumwa. Ubwo bukuru bwabo rero buhangiye kuko batahengeshanije guhishura ubuninahazwa n'ubukuru vy'Imana. Ariko nkuko tubisoma mu gitabo c'umuhanuzi Daniyeli, abamarayika b'Imana n'injojo amajana n'amajana. Turabibona mu kigabane c'indwi c'ico gitabo c'umuhanuzi Daniyeli. Muri ayo majana n'amajana rero hari abo ubwuzure bwa kera na bushasha, hariyo Bibiliya nyeranda, bugarukako ku buryo bwiharije. Nabo Mikaheli, Gaburiyeli na Rafaheli. Umunsi mukuru wabo wamotse ku munsi hahezagirwa isengero nkuru yitiriwe Mikaheli mweranda, hariya mu buraruko bushira ubuseruko bw'i Roma, hari mu kinjana ca 5 inyuma y'umuzo wa Yezu kw'isi, maze hagahimbazwa umunsi mukuru w'abamarayika beranda bose. Niyo mamuko mu gihe c'inkokanyeranda ya misa, Eklezia cane yifatanya n'abamarayika bama imbere y'Imana ijoro n'umutaga, badahengeshanya kuyininahaza, bakitwararika kuyikorera. Ivyanditso vyeranda biraca ku masonga bikatwereka hamwe abamarayika bakuru Mikaheli na Gaburiyeli, aho ni mu bwuzure bushasha, ariko Rafayeli avugwa gusa mu bwuzure bwa kera mu gitabo ca Tobi mu bigabane kuva ku ca 5 kugera ku ca 12. Mu bwuzure bushasha turasoma ko abamarayika bakoreye umukama Yezu mu gihe yari kw'isi. Mu bugaragwa Shetani iramureka, abamarayika baramwegera. Ni mu nkuru nziza yashikirijwe na Matayo kigabane ca 4 akarongo ka 11. Ku musozi wa Oliveti umumarayika aramubonekera avuye mu ijuru, aramuremesha. Ni kwa Luka mu kigabane ca 22 akarongo ka 43. Mu mutwenzo wa Pasika umumarayika w'umukama yarururuka ava mu ijuru, atembagaza ca kibuye, araheza cicarako. Ni muri Matayo kigabane c'28 akarongo ka 2. Bavukanye, ivyanditso vyeranda biratumenyesha ivyakozwe n'abamarayika bakuru batatu, Mikayeli, Gaburiyeli na Rafaheli. Rafaheli yaherekeje Tobiyasi, umuhungu w'umutama Tobi, ku rugendo rutoroshe rwiwe, amurinda vyinshi, amwigisha vyinshi, birahava amwereka ingene se yokira uruhumyi rw'amaso rwari rwamuguyeko giturumbuka atari uko yavutse. Nivyo dusanga mu gitabo ca Tobi mu bigabane kuva ku ca 5 kugera ku ca 12 twovyisomera. Ico gituma abakristo bahora basaba, bambaza kandi bitura Rafayeli ngo abakingira amabi yo mu nzira.
Gaburiyeli riya ntumwa yarungitswe kwa Mariya ngo amumenyeshe ko azoba nyina w'umukiza. Ni nawe yabuye isamwa rya Yohani Batista igihe yatumwa ku mutama Zakariya umuhereza nkuka umucance wa Elizabeti, kuko atakinanira Imana. Uwo yashikirije indamutso idasanzwe Mariya ati, mwaramutse wowe uzuye inema. Niwe yagumye kandi ahishura imigambi y'Imana ku bantu no bihe binyuranye abantu bagiye baracamwo, mbere na Yosefu umukunzi wa Mariya n'umurezi wa Yezu adasigaye inyuma. Mikayeli nawe niwe muvunyi wo mu ntambara ya Sekibi n'abamarayika biwe, kandi niwe atahukana intsinzi. Ni navyo twumvise mu gisoma ca mbere ngo mwijuru havyuka intambara, Mikayeli n'abamarayika biwe bararwanya ca gisato, baratembagaza rero ca gisato amahero. Ni mu gitabo c'Ivyahishuriwe Yohani kigabane ca 12 akarongo k'indwi kugera ku 9. Ni rero n'umurwanizi w'abahanganye na Shetani n'abayoboke bayo. Mbere twogaba cane kuko kenshi Shetani ntizanana iterabwoba ngo duhunge, ahubwo kenshi ica mu bituryosha ku bagenzi batuzirika ku catsi, ica kandi kubiryohera mubiri mwe twita ikirori, aho bitoroshe kuyirwanya n'inguvu zacu zirebanga. Tukaba dukeneye rero umurwanizi. Nitumenye neza umumarayika ntasubirira Imana, ahubwo n'intumwa yayo. Abakristo barakwiye gutakambira umumarayika Mikayeli ngo bavune mu ntambara y'umutima, cane cane we nkinzo y'imitima abahagarikire. Niho mu gisabisho bavuga basaba ngo atembagarize mu muriro utazima ya Shetani n'ibindi birere bikebakeba hafi y'ubuzima bwabo, bibosha nabi uko biba kose. Abo bamarayika b'Imana bama hafi yayo, bayininahaza, bakongera bakayibera intumwa. Ni nabo twama twiheka ko ngo natwe twakirirwe amashikanwa y'ubuzima bwacu, duheze umunsi urizina tuzabona Imana imbona nkubone, kuko twumvise Yezu yabihaye ko umuhango abigishwa biwe ngo dukuri no kurinda bibabwiye, muzobona ijuru ryuguruye n'abamarayika b'Imana burira bongera bamanuka aho umwana w'umuntu ari. Bamarayika Mikayeli, Gaburiyeli na Rafayeli beranda, nimuduhagarikire. Amen.